mu buzima bwa minsi yose nsanzwe ndi umuririmbyi satopi. Akandi akazi nkora nsanzwe nkadandaza amatike y'indege. Muri business yanje ikintu kingora nuko amantonda muri OBR niho barihira ikori. Zirikana yuko gutera imbere kw'igihugu canje ari uko umwene gihugu wese yoriha ikori, umutunzi, umukene, twese tugahurira kw'iterambere ry'igihugu. Numvise ngo cuma gikoreshwa mu mahanga ku isi yose ndetse no mu karere ka East Africa POS, icuma Nyemezabuguzi cadushwayemwo. Ico nakoze naciye mpamagara bukwi na bukwi muri OBR kuko ndifuza cyane koroherwa ndetse no korohereza igihugu. Ndifuza amabarabara meza, ndifuza imiturirwa mu gihugu cy'u Burundi, nifuza yuko umurundi wese aronka icarya. Aha abarundi twama twifuza iterambere, ariko iyo rije ugasanga ntitwabimenye. Duhereye ngaha mu gutanga ikori biciye muri aka kuma POS, tuzotera intambwe. Nyarukira ku kigo OBR ubashe gufata kawe. God bless you.